umujama w'abajene akora iby'ubu twari neva umujama w'abajene koko n'umujama w'abajene nibyo n'umujama w'abajene koko ahantu turi ni ku musozi wa Munagano. Kuri umusozi wa Munagano rero niho turiko turakorera iyi projet. Rero muri ritongo twaciye tugita Eden Homeland. Eden Homeland kubera iki? Kubera ko twipfuza yuko dusubiza isi akanovera igihe tuhinjira hari mu ishamba nka kujya mubona nta na kimwe cyari kihari, nta buzima bwari buhari. Mugabo twego tuko turashaka tuhashire ubuzima, muhashira uburimyi, mugabo kandi tuhashire n'ubworozi. Uburimyi rero dushaka gukorera ngaha ni uburimyi bw'ivoka. Ivoka nayo dushaka gukora ni voka twita hasi fwet, n'irindi voka turiko turakoresha la technology rizova mu gihugu ca Vietnam. Ivoka nayo dushaka gukora ngaha rizoba ari voka bio, no kuvuga ni voka ritagiyemwo ujya mwavu tukunda kwita bamwe ngo n'umwavu w'ikizungu, engrais chimique. Dushaka gukoresha de l'engrais organique. Nico gituma rero kubera ko twari dufise iyo vision yo kurima ivoka bio, twaciye tubona yuko dutegereza guca tujya associate n'ubworozi, na cyane cyane ubworozi bushobora gutuma turonka umwavu mwinshi nk'ubworozi bw'inka. Izi nka rero dufise ngaha dushaka kuzogira inka amajana 5 azodufasha gusa gutanga umwavu kuri uriya musozi. Mugabo kandi cha dushiramwe n'ubworozi bw'ingurube, kuko n'ingurube nazo nyene zitanga umwavu mwinshi. Amajana cyo dushiramwe n'ubworozi bw'inkwavu, kuko dushaka ravoka bio. Inkwavu irine y'inkwavu niyo azodufasha kwica udukoko tumwe na tumwe turi tuzoba turi ku mavoka, kuko nta bintu by'ama pesticide tuzoshiramo. Tuzoca rero dukoresha ayo irine avuye ku nkwavu. Hanyuma rero iyi projet yose mu bisanzwe ni projet nini, kuko ni projet izoteza kuba étendue sur 6000 hectares. Mugabo ubu turiko umuce wa mbere dushaka kuyikorera kuri 500 hectares. 500 hectares rero turamaze gukora 100 hectares. Ubu mwirima rizokurikira tuzoca tuja kuzindi hectares tugende turakora muke. Hanyuma rero kubera ravoka dushaka gukora naho nyene rikenera amazi atari make, kubera ko iyo mu bisanzwe kabuhinga ivoka utarisizemwe amazi akwiye, la qualité yaryo ntiheza yemegwe ku isoko mpuzamakungu. Oro ivoka dushaka kudandaza ngaha ni ivoka dushaka ko tuzoshora mu masoko mpuzamakungu, mu ntumbero yuko turaba yuko twoshobora kuronka ya madevize abantu benshi baguma bakoma induru ko nta madevize aboneka. Aho nkagomba no kubabwira yuko mu by'ukuri nitwe tugomba gukora kugira ngo twekilibre les importations et les exportations. Sino tuguma exporta gusa atavyo twimporta biba bigoranye. D'ailleurs niho havuriye n'iyi projet, kuko je ndiko ndababwira nkora business twishinga twemporta to export. Twishinga twemporta to exporta bibi kibazo. Ndajewe niko ndababwira nkora business international. Iyi project twatanguye kwiyumvira kubera tutanguye gukena amadevize. Turavuga ati twebwe tuteza rero kuja mu bambere amadevize turiko turarondera turondere yabo, na cyane cyane nkora cyane mu bintu bya technology et information muri informatique, muri business ndiko ndakora. Hama rero abo turiko turakorana na multinational akomeye. Mu byatumye ngira iyi projet hari uko bavuga ati none wewe ko tuguha ibintu nawe uduhiki, ko uguma utubwira yuko waducereje kuturiha kubera uza amadevize, ni kubera ko mutorondera namwe ibyo mushora kugira ngo tuze turahana ibintu. Nitwaguha technology niwaza n'ibintu ugashora aho twoguhaye amadevize cyo tukuzanira technology utiri urakoresha ayo madolari ariko urarondera. Niko rero guca tugira iyi projet ndiko ndavuga ako karagaciyemwo. Rero mugabo turiko turagira iyi projet dukeneye amazi. Murazi hajya muca mubona ko ari ibiyaya
hajya mu bisanzwe nta mazi menshi arimwe mugabo dukoresheje babahinga basanzwe babimenyereye baradufashije turashobora kuronka amazi atari make burya haya turafise urabona hari aho agome yari ya baraje hajya amazi ava mu mazi make cyane gose mugabo twarasanze ashobora kuvamo amazi ashobora kuvomera izi hectare 500 turiko turarondera nizo rero turiko tubaka kugira dushobore kugira hama rero umwimbu uzovamwo twaraharuye dusanga nitwaheza kugira izi 6000 hectare tuzoba dufise 600 millions de dollars ku mwaka izi 600 millions de dollars twebwe nta cha gatanu tuzokoresha mu madolari twadusa dukeneye uzosanga abandi twahejeje kubafasha kugira ngo bace twekilibre n'abandi bazozana yandi nabo bagiriye amavoka kuko urumva ngaha murumva ni vision rero niho rero abantu bamenya bati dutangure tuja hehe urumva nk'ubu bamaze kugira ihectare 100 muga murumva mu mbona kazoza bashaka ihectare 600 mugaca mwumva yuko bazoca baronka amamiliyoni 600 ku mwaka icyo gaha abantu baca bumva n'igiki nta bintu bakeneye bashaka gukura hanze by'amamiliyoni 600 nibi bazoba bakeneye bikeye hanyuma uretse n'ivyo ahavuye izo miliyoni 600 ku mwaka mu mwaka ukurikira hava izindi 600 nyene mu mwaka ukurikira izindi 600 rero aha kugira mbwira abarundi umwe wese aravuga ati ntangure none ubwo abandi baratangura hariho abacavuga ngo mbe none baje kumwereka ngo ahantu ngo atakiravamo mugabo murabona bamaze gutera hectare 100 bakaba bafise uwo mugambi uzotera hectare zingana uko kose hanyuma mugaca mubona kuko abene gihugu n'abandi bazoca batera amavoka nabaziteye bazoca bashorera muri rishira hamwe nabo nuvuga bazoca baronka kabiri ivyo byose nivyo bizotuma mu myaka kuko ndazi yuko myaka 5 ruzo rutangwe gushora none 2040 aho nyene umutumba ni wawe winjiza imiliyoni 600 ntituraca muri bwa buta fata hariho uwundi mucankuzo afise hectare nawe nyene zirenga 100 amaze gutera hariho ingozi ubufise amahectare nawe nyene amajana hamaze gukora murumva ivoka zogerezo mu Burundi zirashobora guca zitunga uburundi ivoka gusa tureke bwa butari tureke kwiki mbega yo yinjiye ndakora iki yinjiye niyo mahera rero yerekana itunga ry'igihugu n'ahandi muza mubona iyo babonye ko uburundi bumera bufise ikigega uzoza ubona n'abanyamitahe bo hanze bose baza asiga akubwira ngo mpaho nubaka ibarabara ngo muzoba murandiha akubwira ati mpaho ngirire iki kubaka amazu meza ry'amaremare baca baza bariruka kugira ya zangomero z'umuyaga nkuba uko nyene mugabo urumva yuko nkaba bamaze kwimvira yuko ati izo hectare zose tuziravye amazi ari yonyene ntiyokwiye mugabo nkaha hari ikindi cigwa mwoca mubona yuko umugazo ushobora kuva kw'ikiyaga amazi yo kuvomeza nk'iki n'ikindi cigwa abantu baba bakwiye kubibona hanyuma mu ruvubu ngo ruvubiri ku birometero 3 ngaho niho bashaka gukura amazi rero azoshobora kuvomera hose murumva ko turi kugahiye duhiza amazi muvuga iki ntirizo kibaho mu mvura turifitiye amazi amezi 3 tumara tuzaduhiza amazi yo kuvomera mu gihe cici amezi 3 muce mwumva yuko Uburundi ni igihugu gifise kazoza nuko twari twarasamaye gusa mugabo turiko turakanura nkabanezerejwe nuko incabwenge zitanguye kuja muri ivyo kare nk'ubu wewe wacuja kuva ngo ntibampaye akazi muri leta bateza kumpa akazi mugabo urabona ni wewe nyene ahubwo uriko urarema ka kazi incabwenge indongozi ndabona muri kumwe n'izindi ndongozi dusanzwe dukorana mugabo bagakora ivy'igihugu bakongera bakamenya yuko ejo bazotaha Erigari n'umuntu aba ngo jewe ngurumva ngo ikicaro ndimwo ngo kirazira ko ndahava no kubera iki ntagiri yaja rero hanibaze barabiboneraho kuko nk'indongozi yifiti yitayivuga iti jewe ndaza amahera mpembwa meshi kurusha mpembwa mu gihugu byabindi rero byo ko mucangero mu gihugu bica bivaho ugacubase umuntu rero agiye gusukurira bene gihugu ugiye gukorera mu gihugu ugiye gukorera bene gihugu uko niko amahinduka rero azoza araza niho rero duca turya kara izindi ncabwenge zumve yuko zitegerezwa kwiga ivyo zizokora ico nico dutegereza gushimikirako
kandi no kubashimira kuri uwo mwete mufise mubandanye mutera intege namwe turabateye intege mubandanye uko nyene ndabona nk'ibi mwiyumvire kuca mworora inka kugira muronke kandi ntitwavuze hazova mu nka nayo ga aho naho hazobamwo amata harimo ifumbire inyama harimo vyose ibi rero ico bavyita agriculture integre aho ukora vyose wasaga vyafatanye ugaca wirongera amahera yawe ejo ntusubira kuririmba ubukene murabonye vyari nivuga yuko umupeiza wo mu Burundi azoruta umupeiza wo muri Etazini nuko nyene bitanga bakoze cyane Radio television turakukunda cyane